mu gitero c'amadrone cabereye muri Rubaya ari naho Wiringoma yasize ubuzima nkuko bimaze gutangazwa na bamwe bagiye batandukanye makurikiranira hagufi ibikorwa vy'izinyesha amazi cy'u Rwanda biravugwa cyane yuko General Sultani Makenga nawe yoba yaguye muri ivyo bitero nubwo amakuru amavuga yuko General Sultani Makenga yoba yarakomeretse cyane mu bijanye n'ivyo kuri ico gitero cabaye ngaha mu Rubaya ariko amakuru ariko aravuga yuko nawe yoba yitavye Imana inyuma yo kwicwa n'inkomere nyinshi n'ibikomere yakuye muri ico gitero cabereye ngaha muri Rubaya. Ari namakuru ariko aracicikanaho ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse none bamenyesha yuko umurambo cankwe ikiziga ca Colonel Wiringoma cyamaze kuba kiboneka ubu cyamaze kuja hanze ingene drone yari yamusambaguye yamumenaguye kabisa yamwimvye mu buryo budasanzwe. Hari benshi bakeneye kumenya cyane kubona ikiziga ca Colonel Wiringoma kaze muri groupe yacu WhatsApp link ya mbere kugira ngo mwinjire muri groupe tuza gucisha amafoto y'ibera ku mirongo y'urugamba ukaba uri muri BM4 please nta kibazo no mu groupe urashobora kwinjira kugira ngo bize biragufasha kuronka nahone amakuru kandi yihuta. Tukomba tuyage rero kujanye n'urupfu ruri kuravugwa rwa General Sultani Makenga yari muri ino nama ari kirabera ngaha muri Rubaya nyuma yuko drone ya FRDC ibarasa mu buryo bukomeye. Ndagusaba ko subscribe nyamutarabikora. Iyi ni BM4 News je nitwa Cody de Black. Ndagusaba subscribe ngaha munsi ino video ucofyonda like ndetse na commentaire no gusangiza bino biganiro vyacu abandi ni vy'ingenzi kubera ko bituma tugira inguvu nyinshi no kubaronderera amakuru cyane agezweho ari ku mirongo y'urugamba. Maze imisi canke haheze amasaha make cyane hariko haravugwa urupfu rwa Colonel Wiringoma. Hari abakivuga yuko ari Lieutenant Colonel Wiringoma ariko naganda babwire yuko yari yaradugijwe pete yari Colonel Wiringoma. Vyaravuzwe yuko aha muri Rubaya bari kumwe n'abandi bategetsi benshi bono muhari wa AFC M21 ndetse harimwo n'umugabisha mukuru canke chef d'état major General Sultani Makenga ndetse amakuru menshi avuga yuko iki gitero cari kigamije kwica uyu agagabaza ino nyesha amazi cy'u Rwanda General Sultani Makenga. Ico gitero carabaye ariko amakuru nubwo M23 itarabitangaza uburyo vyagenze canke abashobora kwasiga ubuzima biboneka neza yuko hari ikintu bataravuga cinyegeje inyuma y'ivyo bintu vyose nubwo Colonel Wiringoma wewe vyamaze kuca habona yuko yarasiwe muri ico gitero ca drone cabaye kugenda tujya 13 isaha 9 z'ijoro. Urupfu rwa General Sultani Makenga nago ruri kuvugwa cyane ko yoba yaraguye muri kiya gitero cabereye muri Rubaya. Amakuru aravuga yuko muri kiya gitero Sultani General Makenga yakomeretse cyane agaca nyarukanwa kuri centre de santé yo muri Masisi kugira ngo ashobore kuronka ubuvuzi bw'ibanze canke urgence aho amaze kwitabwaho babona ntaco bagifashije canke ntaco bokokora kubera ko yari afise inkomere nyinshi cyane ndetse yanababaye mu buryo budasanzwe. Amahirwe yo kubaho yari make cyane bahize bamutransfera mu gisagara ca Goma kuri hôpital itaramenyekana izina kugira ngo bashobore kuja kwitaho amagara yiwe kugira ngo ashobore kwitabwaho aronke ubuvuzi bukomeye ndetse bwimbitse. Amaze gushikanwa muri Goma muri ivyo bitaro bitazwi canke batatangaje bisa nuko amakuru uyaciye yaciye amera nk'ayakatika kuko amakuru dufise kubagerageje kurondera bamwe mu bategetsi bizinyesha amazi cy'u Rwanda batari bitavye ijya nama bavuga yuko kugeza ino saha tuvugana atanumwe telefone yiwe iri kiracamwe yaba Corneille Nanga yaba Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi batari bitavye ijya nama. Hari amakuru avuga yuko amatelefone bayazimije kugira ngo ntibashobore kuronderwa n'abandi bantu babaza amakuru y'ingene bimeze. Naco kiriko kiratera urujiro cyane canke cerekana ikidasanzwe yuko uyu General Sultani Makenga nawe yoba yapfiriye muri ibi bitaro vyo muri Goma inyuma yo kuraswa bikomeye ngaha muri Rubaya ndetse Colonel Wiringoma wewe nta n'ubuvuzi bwiro birahaba kuko twarababwiye uburyo Colonel Wiringoma yishwemwo n'uburyo novuga yuko drone zamutabaguye ziramumenagura ndibaza kugira bamumenye baba bamurabiye ku birato
yari yambaye. Ifoto ndayifise, abakeneye yuko ndayibasangiza nababwiyeho ndayo tuyibahera ni muri groupe WhatsApp murabe ukungene bijya bi ekra biva muri bijya bimisire vyatabaguye uyu koroneri Wiringoma. Mushobora kwibaza yuko icari cajanye izi ndongozi za M23 hariya muri Rubaya. Twakigarutse ko kenshi twaravuze yuko ari bimwe mu buryo bwo kugira ngo bashobore gutegura novuga yuko urugamba kugira ngo bashobore gusubiza inyuma ino FRDC ndetse n'abazarendo bari bamaze kugota canke gufata ibice vyose bikikuje Rubaya, ndetse hari hasigaye umwanya muto kugira ngo iyi Rubaya bayinjiremo. Aya n'amakuru dufise kandi yizewe atariko ivumbi. Muri iyo nama harimo abategetsi benshi bono muhari wizinyesha mbazi cy'u Rwanda, nko twakitubabwira harimwo Wiringoma yitavye Imana ndetse na General Sultani Makenga bivuga yuko nawe yoba yaritabiye Imana muri no migwano, ndetse na Brigadier General Gaceri nawe yari muri no nama yabereye muri Rubaya, ndetse na Colonel Gatoke Juste canke Gafuke Juste nawe yari muri inama. Mugabo amakuru dufise agaragaza yuko abakomeretse cyane kiretse Wiringoma yapfuye General Sultani Makenga ndetse n'Ugaceri Brigadier General bakomeretse cyane mu buryo budasanzwe. Aya niyo makuru novuga yuko yacicikanye ku canke abantu benshi batamenye kubijanye na operation aérienne yakozwe na coalition ya FRDC hariya mu Rubaya, ndetse yifashishije n'igisirikare cy'u Burundi kiri kubafasha kugarukana amahoro n'umutekano ngaha ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana kugeza ino saha umuhari w'inyeshamba za M23 nturasohora itangazo ku rupfu rwa Wiringoma ndetse na Colonel na General Makenga, kandi nta numwe ari kuboneka muri Rubaya muri bano bategetsi b'igihugu cy'u Rwanda. Aha niho dukura Makenga. Eske nyamba hari kidasanzwe cabaye mu muhari w'izinyeshamba? C'est vrai vyaramenyekanye ko Wiringoma we yahise hasiga ubuzima, ariko M23 nubwo biruko ntabwo M23 nta na rimwe canke ntabwo iremeza iki kintu na rimwe. Ndibaza muri ko muramana n'amatangazo, ariko amatangazo ariko arasohoka sa ya M23 na ya AFC. M23 iri kwayo, AFC iri kwayo, muga murabizi yuko bamaze kwihuza, kandi M23 irashobora gusohora itangazo ryo ofisi ikavuga ati yuko hari ivyabaye, bakavuga ivyahononekariye, ndetse n'ubwo bagomba batunga gatoki kuri FRDC, ndetse bo bariko barahimba amakuru ku ruhande rw'abakunzi b'inyeshamba yuko muri kino gitero cabereye ngaha muri Rubaya hapfuriye ngo mwabana ngo 21 ndetse n'abagore ngo 9 ngo n'abagabo. Banisinzirere yuko inama yari yatumiwemwo abagore n'abana n'abatama, ariko encore mu masasa y'inda z'ijoro. Mugabe biraboneka yuko arakantu nyine bateguye kugira ngo bashobore guhuvya canke begeke kwivyaha FRDC, ariko sinibaza yuko mu masasa y'inda z'ijoro yuko hari umwana canke abamama baba bagikanura, kuko drone yarashe ahantu bayihaye coordonnées zayo. Rero kubijanye n'urupfu rwa General Sultani Makenga bivugwa yuko yoba yishwe n'inkomere canke n'ibisebe yakuye muri kino gitero cyabereye ngaha muri Poro Prito ngaha muri Rubaya, aha ku birombwe vy'amabuye y'inzahabu bariko barimba cyane bari bamaze imisi. N'ubu tuvugana hari amakuru mbere ariko aravuga yuko abazarendo yoba yateye imbere na FRDC ku mirongo y'urugamba mu ivyo bice nyene. Turaza kubibaha mu kiganiro tuza kubashikiriza mu kanya kari imbere. Uguteba gushikiriza canke gutangaza ku mfu z'abategetsi ba M23 bishobora gutuma ari impamvu yo kugira ngo babatangarize rimwe, donc bafata umwanya ukwiye kwiyumvira no kugira ngo bashobore gutegura uburyo bagomba gutangarizamwo zino nyeshamba nkuru zasize ubuzima muri bino bitero vyabereye ngaha muri Rubaya. Ndibaza yuko ibi vyumvikana nyamba General Sultani Makenga yarakigwaye izo nkomere, kandi bakabona yuko atahava. Ntivyari vyoroshe kugira ngo bace batangaza urupfu rwa Colonel Wiringoma wenyene. Rero barindiriye kumbure banze barabe yuko Makenga gaca hama bashobore gutangaza
bashobore gutangaza amwe mu makuru y'ingene vyagenze canke y'ingene bashoboye gukubitwa. Ndibaza abenshi Wiringoma ntibari bamuzi mu buryo bwa nyabwo. Uwo muhisi Wiringoma hari abantu batari bamuzi mu buryo bwiramvuye. Nene nabakoreye akaganiro gato ariko reka ndababwire amwe mu mateka make cyane nciyeko ya Colonel Wiringoma. Icambere Wiringoma yavutse mu 1974 avukira aho bitwa muri Kiningi mu gihugu cy'u Rwanda, niho yavukiye. Ariko kubera ko igihe cy'ibibazo yaciye aza gukurira mu ikambi yo muri Kongo ahantu hitwa Ikokoro, niyo Wiringoma yakuriye. Mbere ibintu vyatumye abantu benshi bibaza yuko Wiringoma yari umukongomani, ariko amakuru yemeza yuko Wiringoma yari umunyarwanda yuzuye. Ahantu yize amashuri yiwe yayize ahantu bitwa Mbanza Ngugu, imbere yuko yinjira muri M23 mu mwaka wa 2012. Wiringoma yinjiye muri M23 muri 2012. Murumva yuko ari hafi cyane n'igihe M23 yari ihejeje kwifatira ibice, ariko bivanye n'umwanzuro w'akanama ka Loni bavuga ati muve mu bice byose mwarimo hama baravamwo. Niho Wiringoma yinjiye ngaha muri kino gisirikare cy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Vyagiye gutuma Wiringoma yagumye aduzwa amapeti bivanye nuko yitanga cyane canke yagerageza gushikiriza amakuru yose y'ibiriko biraba, bakamubona yuko ari nko umukomunikatere mwiza, bigatuma aduzwa ibiti muri kino kiroberi cy'igihugu cy'u Rwanda. Twababwira yuko Wiringoma yigeze kuba umwarimu canke umuprofesseur ku ishuri ryitwa ISP, Institut Supérieur Pédagogique. Niyo yahoze yigisha hanyene, yari umwigisha wa geography na histoire aho nyene muri Mbanza muri Ngugu. Kuyo ISP niho yari umuprofesseur yigisha histoire ndetse na geography. Amaze kwingira ikiroberi bivanye n'amabanga yagiye arahabwa, yahise ahabwa n'amabanga y'ubuvugizi kuba umuvugizi w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho vyatangajwe na Kanyuka mu mwaka wa 2024 yuko Colonel Wiringoma ariwe agiye kuba umuvugizi w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Twabwira yuko Wiringoma ari mu bateguye ibitero canke ari mu bayoboye ibitero vyabereye mu gufata igisagara ca Goma ndetse n'ibindi bisagara nka za Bukavu. Yaradugijwe ava ku ipete rya majoro aja kuri lieutenant colonel muri 2023 nk'agashimwe k'ibikorwa yariko arakora, mu nyuma agirwa colonel yuzuye. Uyu colonel Wiringoma yaraye yitavye uwo yakoreye. Nababwira yuko yari umuntu yaraske yakundwa cyane n'umwohari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero kumukuramo no guca intege cyane kudemokariza bamwe mu basikare b'igihugu cy'u Rwanda bari ku mirongo y'urugamba. Twabwira yuko Wiringoma abantu benshi bagiye kumumenya kubera ko yagiye araboneka cyane mu bikorwa vya M23 cyane mu kwirukana abacancuro b'abaromani, hamwe yababwira ngo kwikiri ngo donjoki ngo M23. Ibindazi muravyibuka. Yes, muri make ikiganiro nabateguriye kigufi cyane nakigarukiye. Ndibaza yuko mukanya tuza tubabwire ibindi kubijanye n'urupfu rwa General Sultani Makenga ndetse na Wiringoma. Tuza tubabwire n'amakuru canke amateka y'ivyaranze General Sultani Makenga, nitwamara gukonfirma yuko nawe yoba yaguye muri bino bitero vyabereye muri Rubaya. Turaza kubabwira amakuru arahandi no muri Sud Kivu. Hari bidasanzwe muri Sud Kivu, FARDC irica igatongora zinesha z'igihugu cy'u Rwanda, navyo turaje tubigakora. Ariko nshimire wewe twese twabanye makino iganiro. Ndibanze ko bamaze gukora subscribe na like na share na commentaire kugira ngo tubandanye tubaha ibiganiro vyacu kandi vyinshi vyiza. Bye bye, turongera mu bindi biganiro.